Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 ntwarante 2021 hahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire mu kigo cyo kumutanga muri kaminuza y'u Burundi. Ibirori vy'uwo munsi mukuru bikaba vyatewe iteka n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigabo n'imigambi y'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama. Ibi birori bikaba vyateguwe na kaminuza y'u Burundi hamwe n'ikigo cy'igihugu Sebulac ku civugo Ikirundi ishingiro ry'imico myiza iteza imbere Uburundi. Mu ijambo ry'ibanze ryashikirijwe n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yavuze yuko kaminuza y'u Burundi n'ikigo Sebulac kijeje guteza imbere gusoma ibitabu no kunagura imico n'akaranga, ko igikorwa cyo kunagura no gukundisha ikirundi abarundi ari imwe mu ntumbero bihaye. Kuri uyu munsi turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Ni iteka rero ntangere kw'ishure kaminuza y'u Burundi kuba mwitavye ubutumire bwacu kugira ngo tuganire ivyerekeye iterambere ry'ururimi rwacu rw'ikirundi. Twashaka gushimira bimwe bivuye ku mutima umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi y'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ugwaruka inkino n'imico kama, bo bigoye bakaza kudushigikira kandi tuzi ko bafise amabanga ahambaye yari gutuma bafatirwa. Urubanza rw'uno munsi rusanzwe ruhimbazwa kw'igenekerezo rya 21 Ruhuma buri mwaka, ariko rukaba rutashoboye kuba kw'iyo genekerezo kubera ibindi bikorwa vyihuta vyari bitegekanijwe. Gutunganya igikorwa nk'iki ni kimwe mu mahangiro ishure kaminuza y'u Burundi yihaye kugira iteze imbere ururimi rw'ikirundi. Muri rusangi biragaragara yuko ururimi rwunga ubumwe, rugaserura akarangamutima, rugatsimbataza inyigisho, ubumenyi n'ubuhinga. Igihugu ico ari cyo cose n'igihugu cacu kidasigaye inyuma kirakeneye ko ururimi kavukire rwitabwaho rugatezwa imbere kugira ngo imico kama ishinga imizi mu benegihugu, urwaruka rukure ruyizi kandi rwizirikana kuko ari bwo Burundi bw'ejo. Kubera kaminuza y'u Burundi izi neza ko ico gikorwa atari cumwe na kare ngo tubiri tuvurana ubupfu, ibisata vya kaminuza vyerwa n'indimi, aho twovuga ikigo Senab be n'ikigo kijejwe ubushakashatsi ku vyerekeye indimi, akaranga n'imibano Kerelax, vyarafashanije n'ikigo Sebulac kijejwe guteza imbere gusoma ibitabu no kunagura imico n'akaranga mu gutegura ibikorwa vy'uyu munsi. Uko gukorera hamwe kuriko kuraba umugenzo mwiza, kuko uyu mwaka ugira gatatu kaminuza itegura urubanza nkuru ifatikanije n'ikigo Sebulac. Turakengurutse rero uko gusengera ku mugozi umwe, kandi turiyemeje ko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi buzokwama bubishigikira. Umushikiranganje ajejwe imigabo n'imigambi y'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama, Ambasaderi Ezekiel Nibigira mu ijambo ryiwe yibukije abari ngaho ko ubumenyi uko bungana kose budashingiye ku mico n'akaranga ataco bumarira umuntu n'igihugu. Akabasaba abarongoye amadini guhagurukira ikoresho ry'ururimi rw'ikirundi, kuko hibonekeje ko ibice bishika kuri 80% vy'indirimbo zo mu rusengero ziba ziri mu ndimi mvamahanga. Banyakubahwa batumire bahiri, irihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire rero n'akaryo ko guhura twese nk'abasangiye imico, tukiyumvira ico ururimi rwacu rutumariye n'aho rwatugejeje, maze natwe tukigira inama yo kuruzigama no kuruteza imbere kugira ngo turage abo twibarutse n'abazobakomokako nk'uko natwe twarazwe n'abasokuru. Mu minsi iheze nk'urongoye buno bushikiranganje naragerageje ndakora igikorwa
ndarungika abantu kugira ngo bagende banyumvirize hirya no hino, kandi koko nabikoze mwibanga ntangere. Ndabarungika baragenda mu biteramo bitandukanye hariya mu mashengero, barajayo baragenda muri bya biteramo bamwe bita amakaraoke, baragenda no mu bikorwa bitandukanye bihuza abantu. Intumbero kwari kugira ngo turabe ingene abantu bakoresha ururimi rwabo rw'ikirundi. Hariho rero icyo twashoboye gushikako kandi kibabaje, aricyo nagomba mvugire hano, na cane cane muri bya biteramo byose twababwira, hariho ahantu hadutangaje ariho bita mu mashengero. Amashengero twasanze mu ndirimbo baririmba mu mashengero ibice birenga 80% ari indirimbo z'inyamahanga, ururimi atari urw'abarundi. Dusanga binanase ni ibice 20. Aho tugiye tukaraba ishengero rimwe rimwe, na cane cane ibyo twabikoze hano mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'Igitega, dusanga mu mashengero amwe hariho abashobora guhera ku ndirimbo ya mbere gushika ku ndirimbo ya nyuma atari ururirimbo rw'ikirundi rwafonzwe n'abarundi, rwahinguwe n'abarundi rurimo. Kandi aho rero ugasanga bariko bararyoherwa bamerewe neza cane. Reka ndabivuge, ukamengo baririmbye indirimbo y'ikirundi mpemu yera canke mutima mutagatifu n'iyuru. Aha hantu rero nagomba nsabe shimitse abariko barayumviriza. Ubwa mbere nsabe abarongoye amadini, ndabasabe ko iki kibazo bagihagurukira mu madini yabo. Utaye akaranga ubutaye ibanga. Birabaje kubona aho bitari guhera ariko biza guhera. Turasabye abantu barongoye amadini nukuri bahagurukire kino kibazo. Ntituriko turabuza abantu ko baririmba indirimbo ziri mu rurimi rundi, ariko niburi tutume turihindukiza ibice 80% twumve yuko turirimba indirimbo zo mu rurimi rwacu, ururimi rw'ikirundi. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Dr. Gaspard Banyankimbona mu ijambo ryiwe yavuze ko kuvuga no kwandika ikirundi vyuzuyemwe amahinyu ugereranije n'indimi mvamahanga. Kubw'ivyo agasaba abarundi kwamana ubumwe kuko arivyo bizotuma bazigama imico n'akaranga. Uyu munsi ni umunsi uhimbazwa nk'uko umuyobozi wa kaminuza yagarutse ko ku rwego mpuzamakungu kw'igenekerezo rya 2021 Ruhuma mwaka kuva mu mwaka w'2000. Muri uwo mwaka niho ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibisata by'indero, ubumenyi n'imico ku isi aribyo UNESCO byingira inama y'uko kuva ico gihe ururimi kavukire bugenerwa umunsi mukuru mpuzamakungu. Intumbero ikaba yari yuko ibihugu byose byofata umwanya
wo kwiyumvira ibijyanye n'uruhara rw'ururimi kavukire, kuraba kukaba nako muri rusange ururimi turarukoresha iminsi yose iyo tubishoboye hari ibiragi mu gushikiriza ibyiyumviro, mu gusaba icyo twifuza, mu kunegura, eka mbere no mu gushima, ariko si kenshi twiyumvira uruhara rw'ururimi mu iterambere. Ibirori bikaba kandi byaranzwe no guhanahana ivyiyumviro. Televiziyo yanyu JCTV ikaba izobashikiriza ibyaranze uko guhanahana ivyiyumviro mu buryo bwuzuye mu biganiro bizokurikira.